tumaze iminsi twakira amabara batandukanye y'ibisabo. Hariho abagira kuri jeho kuki usanga koko bafise ubumuga, rero bakadusaba ko twoborohereza na cyane ko amaguru yabo ari jeho kuki. Rero bakadusaba ati muturondere natwe akaryo tuza turashika mu gisagara, ariko ntituzi neza na neza ko baza mu gisagara gutembera canke ko hari utuntu baza gukwabaguriraho, ntabwo tuzi turamenya neza. Mugabo muri ayo malete tuzogerageza tuvyige neza. Hanyuma ikindi naco, hariho amashirahamwe atandukanye harimo na za Limitel, baratwandikiye amabara atari make badusaba yuko nabo nyene tugerageza tukaborohereza kugira ngo abakozi babo barabe akaryo boshika ku kazi kare. Hariho n'abandi rero amashirahamwe atandukanye harimo na Mairie de Bujumbura, aho dusanzwe dufise amakinga. Ayo makinga rero yo gutwara amakuriye niko kazi twari twayaburiye, gutwara amakuriye kugira ngo ashike hakiri kare, ariko ubu bijanye n'igitoro cabaye ndanse birabagora kugira ngo bashikane amakuriye aho ategereza kugenda hakiri kare. Hanyuma samakinga gusa, tufise n'amapikipiki na twebwe ngaha yo kunguruza abashoferi bashikanye bashebuja, n'ivyo navyo nyene biri mu biduhanze. Nibwira ko abahinga ko twagize Imana bakaba bari hano baraza kutwigira idoni bakaryo ico gikorwa co kubo. Nihereye ko ngira hariho n'ibindi bibazo bitandukanye by'abenegihugu bategereza kwiyunguruza kugira ngo bashike mu mirimo ya misi yose bakoresheje ubuhinga bw'amapikipiki. Nabo nyene basaba yuko iyo ngingo twoyiraba neza kugira ngo baronke akaryo kwiyunguruza bagashika ku kazi hakiri kare. Reka si jewe njeje intwaro jenyine hano, ngira hariho n'abandi bajeje intwaro nabo nyene baba bafise utwo babonye hirya na hino aho baherereye. Reka rero mwisanzure, turi imbere y'abahinga, turi imbere y'umuvyeyi, baraheza badutomorere izo ngingo bakayitozikoresha kugira ngo ubuzima bubandanye. Murakoze. Hariho n'ibisabo vy'abenegihugu basanzwe bagenda kugirisha amakontrole tekinike amabajaji yabo, hanyuma bakaza kudusaba twebwe turongoye intwaro ngo tubasinyire sukuve bazitware zigendera mu mabarabara. Mugabo ico kintu ntituragikora, ntitukibemerera kuko intumbero umengo ntitwari bwayironke neza. Igisabo rero twagira tubaze yuko ba musitanteri ubwo burenganzira twobuha abantu baja kugirisha ayo makontrole tekinike. Murakoze. Rero nk'uko umukuru w'igisagara ca Bujumbura yabisavye, ivyo bisaba twabironse ku benegihugu, badusaba koko yuko abiyunguruza n'utwo tumoto twaje kuki boronswa izo musha, na cane ko bataba bari kwaducisha amafaranga. Ikindi gisabo naco c'abantu abenegihugu bo muri zone ya Buterere twakiriye bavuga yuko bahohotewe, kuko murazi yuko muri zone ya Buterere tugarukira ku bya 15. Rero barabayibloke bavuga bati nta kuntu mutugururira basi imiryango dufume dushika kuri shanike n'imiburiburi, ati kuko twasanze no kwiyunguruza bitugora, kuko akenshi tubayibloke ku bya 15 dusanga tuyunguruza n'imodoka zivuye Igihanga za Cibitoki n'ahandi. Haribonekeza abantu benshi bari basanzwe bafise bijya vyuma nk'uburyo bwo kwiyunguruza mu kazi kabo ka misi yose. Aho twavuga amakinga cyane cyane ku banyeshuri biga mu makaminuza, tukavuga no tujya tumoto bitajeho kuki kubera igihugu basanzwe bakorera hano muri komine, ava mu makomine atandukanye y'igisagara ndetse
n'abava mu ntara zisanzwe zihana bene igisagara cya Bujumbura. Abo rero bakavuga bati twebwe ubu biratugora gushika ku kazi, ndetse twaranabyiboneye kuko hariho n'abajeje intwaro kare umuntu abakeneye kuva ku bashinzwe quartier cyangwa abandi yahora baronka byoroshe kubera bari bafise ututuma two kwiyunguruza kuvuga amamoto hamwe n'amakinga. Mugabo ubu bikaba bitagikunda, bikaboneka neza yuko n'akazi katagenda neza nk'uko byahora. Hanyuma umuntu ariko aragerageza kuganira na bajya abantu cyane cyane abari basanzwe baserukira abandi muri bajya barongora amamoto, amashyirahamwe y'amamoto, amatukutuku n'amakinga, baravuga bati twebwe z'ukuri ko ingingo yafashwe kugira ngo abenegihugu baruhuke amasanganya ya misi yose turayumva. Mugabo baradusabanya kuba mushikiranganji niba bikunda yuko by'ukuri burya burere kujya babushinze atacoka abantu kwabo gatoya kugira ngo ntacyo dutezurirwe, abagabo bakavuga basaba cyane cyane yuko ijya ngingo yoraba komine ya Mukaza gusa, hanyuma muri komine ya Muha na Ntahangwa cyane cyane mu bice bya Gihosha na Musaga abo basanzwe bakora uwo mwuga bagashobora kwidegemvya. N'ibyo nyakubahwa twavuga yuko abenegihugu badushikirije, murakoze, Imana ibahezagire. Kuva hafashwe z'iya ngingo muri quartier 9 hari amasoko abiri, isoko ya Kotembo n'isoko ya Sion. Novuga yuko haci haboneka akazi ku bantu bacunga amamoto canke amakinga n'amajo kuki basanzwe bafise ubuzi muri ajya amasoko, kuko barahantu haci haboneka ikibanza bakayaparika hanyuma bakayabacungira gushika baheza akazi. Ariko rero kuri ivyo twabonye hari ibibanza byinshi kandi abakora ku kazi n'abantu improvise ku buryo imoto itanga 500, ikinga 200 kandi nta gitansi. Ivyo rero turashaka ko biba bitegurwa neza ku buryo na meri ironka ico ironse. Icya gatatu ni Gisabo, mu Ngagara hariho club y'aba cycliste bahurira ahantu mu Ngagara, amabahejeje kugira imyimenyerezo yabo bakagira na rukare mu Ngagara, bafise amavero de course. Rero kuva yangingo ifashwe ibaronka akaryo ko kugira imyimenyerezo narijya basanzwe bari mu federation de cyclisme. Baratubajije mbega none bobo byogenda gute kugira iyo club yabo nizinga dispari narijya basanzwe bari muri federation kandi barabaje mu iganwa mpuzamakungu ndetse n'abagati mu gihugu. Murakoze. Aba ni bamwe mu bajejwe intwaro mu gisagara cya Bujumbura bariko babaza ibibazo ku bijanye n'ingingo yafashwe n'umushikiranganji mu vyajejwe harimwo umutekano. Ingingo rero yo kubuza ivyuma bimwe bimwe kudakorera hagati mu gisagara cya Bujumbura. Nka rero bavuye baronka inyishu yaba umushikiranganji, umukuru w'igisagara cya Bujumbura na bamwe mu bajejwe umutekano, mbere bakaba n'abahinga mu bijanye n'iyi ngingo yafashwe yo kubuza ivyuma bimwe bimwe kutegera gisagara cya Bujumbura. Bahavuye rero batanga inyishu ku bibazo bitari bike. Reka rero tubumvirize. Mvuge mpereye kuco nyakubahwa maire de la ville yavuze arabisha ku bahinga, ndiko ndaraba canke numviriza ibibazo byabajijwe. Je numva nta na kimwe kiraba ubuhinga, kuko ni ibibazo twicaye
turiga ko twese turi kumwe, harafatwa ingingo, muraturungika ku gikorwa, turakora, tubazaniye umwimbu, duhejeje kuwubereka, kandi uwo mwimbu wavuye mu bikorwa bya twese turi ngaha. Ico je nabonye nuko nabonye ko umwimbu ushimishije. Ico nibaza cari kuba ikibazo, kwari ukwibaza ati mbega ko nubundi tukibona abakomeretse, ko nubundi tubona abitavye Imana, mukadusaba ati mbe nk'abahinga ntaco mwokora kugira dushike kuri 0 blessé 0 mort. Ico twebwe nico cari kuba nk'ikibazo dushobora kuvuga nk'abahinga, reka tuze kuraba icokoreka, canke bitagenze uko twongere tugabanye iyo pourcentage, kuko niyo ntego yacu. Twifuza ko tutegerezwa gukora ibishoboka byose, twiyevariwe inyuma y'isomestre, turabe aho tuzoba tugeze. Niyo mpamvu rero nongeye gutumira abo dufasha n'abari ngaha bose, na cyane cyane abo muri administration commune Ntahangwa na commune Muha, cyane cyane izo nizo nsaba badufashe encadrement y'abajya abantu. Ico dutegerezwa gukora, tutegerezwa kwankadira bajya abantu, bajya b'amakinga, hajya bakorera, bajya b'amamoto, hajya bakorera, bajya b'amatukutuku, hajya bakorera. Dushike ku ntego yaho tubona ko hariho amakomite yabo, kugira ngo tuze turavugana, tuze turagiranira amanama, hanyuma tubereke ingene bategezwa gutonda muri iki gikorwa cabo cyo gufasha muri transport, kandi natwe mwegere mu dutume ko nk'abahinga kongera tubibutsa ibijanye n'amategeko. Naho usigaye ivyo bibazo bindi byose je n'ubise mwabajije, nta na kimwe tutigeze tugira icyo tukivuzeho. Murakoze nyakubahwa mushikiranganje. Ikibazo cyavuzwe cyane bagira ko igihugu ki ngenda byinshi n'umukuru w'abahinga, mucyangwa mu Rwanda byinshi n'umunyamutwe, umukuru w'abahinga je n'umupolisi. Ibi cyose turavyiga mugabo kubanza tukaraba bo munatwara igihugu cya fisiki kimuranga, arafise perimi. Ikibazo mbajije ejo niyakora ikosa irafise asiranse, abazitunze ni mu marire, irafise asiranse igihugu ki iyo agonze umuntu bigenda gute? Ni munyeshuri yagonze umuntu bigenda gute? Cyangwa yagonze imodoka? Tuze turaba rero abahinga rero bashaka ko ibi byose babizi mugabo batabitubariye, tubanze turandiye aja mu ibarabara akagira accident na JCBI. Bavuze amashirahamwe mbere de la ville, aravuga n'ibindi ko afise amakinga agira kuriye, ingingo y'ubuhinga
yavuye mu buhinga igafatirwa muri meri de la ville nyine niwe yayifashe yacaranya kuvugira amakinga yiwe yaza kutubona none musitani we yabonye ku bintu byose bishoboka ko n'umukuru w'igisagara kiwe ariko aravugira amakinga ati kugira amakinga twese urumva nanjye numviriza ibyo abandi bose bambariye bica bihinduka isuka. Ariko rero hari ibibazo byabajijwe ngaha bigeza ku nyishu. Izo nyishu umugabo bikazironka ari inyishu zifatiye ku buhinga. Kuzirafatiye ku buhinga bica bigorana. Izo ni inyishu zijanye n'abafise ibivyuma bo mu mashirahamwe, avuga cyane cyane amamoto, atukutuko niko ndavuga, nta kinga niko ndavuga. Aha mwongera nkavuga ababinonora imitsi bafise amakinga ya siporo, apana amakinga yandi na meritunze. Ndibaza ko ayo makinga yayo abantu bari kuri periferi urabahaye kugira babe arisuganye. Azoza arinjiza make hamara igihe bazosanga baguze ivoitire yo gutwara izo kuriye. Ibi ni ibibazo biteza gutora inyishu. Ibibazo nabyo ko bitora inyishu biteza gutora inyishu gucika ubuhinga. Les étapes twocako kugira ibi navyo tubitore inyishu. Inyishu zije ndayifise, inyishu muri mwebwe nyene. Amashirahamwe afise amamoto umuntu afise moto yiyunguruza ko atayicisha amafaranga. Avuze na Johoki kuki witwara atagira permis atana assurance afise. None ibyo baza by'ubuhinga. Mbega utwara Johoki yagonganye ejo bundi mingimo turayifata agonganye n'imodoka, urubanza rwacinga kutabapima. Byose bibaza by'ubuhinga. Nagomba ubwa mbere mpere kuri Johoki kuko niyo mbona ugira ngo iragoye la gestion yayo. Mu bisanzwe n'ikinga mu yandi n'ikinga gusa rifise imoteri, naho bitandukaniye n'ikinga. Sino amategeko ayigenga ni nkayagenga ikinga. Dufise rero impungenge igihe tworekurira kabuhinga, riko mvuga kabuhinga, igihe tworekurira Johoki gusirikira mu gisagara, na cyane cyane ko no kuzimba atari kirenga, ikaba nta n'amadokima isaba, ikaba inanywa n'igitoro gike, tuzaba dusanga ya makinga yahindutse Johoki. Amwe tuyirukana tugasanga mu gisagara hasigaye hari amaJohoki angana nk'aya makinga yahoraze. Izo nizo mpungenge dufise kabuhinga. Hanyuma ibijanye n'amamoto yabikorera utwa, twebwe turavye turabona ko harimo ikibazo mugabo naho nyene gishobora gutoregwa umuti. Abantu bicaye hamwe tukabanza tukamenya mbega dufise imoto zingana gute, tukamenya izo moto zingana gute, igitigiri cyazo nizabande, zitaha hehe,
comme ça tukicara hamwe tukaraba ingene hashobora kuba la gestion yazo muri iyi perimetre delimité turiko turakoreramo. Ndibaza ko tutaramenya igitigiri cyazo, tugire identification yazo, tumenye izitaha muri Ntahangwa, muri Muha, muri Mukaza, hanyuma je turaba n'ingene dushobora gusuiva muvuma yazo n'ibikorwa bakorera ngaha muri iyi secteur, naho nyene byo hava bitugora. Ariko mudukundiye tukabanza tugakora ico, kumbure turashobora kuzoshika ku nyishu ishobora gufasha abenegihugu. Murakoze Excellence. Nk'uko umuhinga abisiguye neza, nibura ko twebwe en tant que abajejwe administration icyo tugiye guca dukora très rapidement n'ibidukundiye niko umushikiranganji twebwe tugomba tubandanye rero tugire iyo recensement y'abatunze izo pikipiki na cyane cyane amashyirahamwe mbere n'abo batunze twajeho kuki nabo nyine tubagire recensement kugira ngo tubanze tumenye motivation impamvu batunze ubwo buntu n'amapikipiki. Hanyuma duhejeje kugira recensement niho twoheza twaje tubaha ibyangombwa, kuko tuzoba twamaze kubamenya. Tubaha ibyangombwa ni ukuvuga yuko tuzobaha ikarata yemeza yuko twamaze kubamenya, turazi n'icyo bakora. Hanyuma mwebwe namwe muca mutwakwiya mukatubwira ati naho bimeze uko, ati pikipiki murashobora kubaha amategeko, ati pikipiki nigire ku muntu umwe, kuko igihugu na cyane cyane koko kuba dutwara abantu bafise ibiro 100 ari babiri, habe une obligation après recensement hagire ko umuntu umwe. Mugabo iyo pikipiki nayo ibifise ikiranga ko twamaze kuyidentify, twashyize muri base de données muri mairie. Aho rero mwebwe nk'abajejwe la politique ou le politique sinzi ko bivyita twishyira mu ngiro rero très rapidement. Hanyuma umuntu wese akamenya ati jewe ikipiki ni ya société, sinshobora kuzoyigenda ko turi abantu babiri, tuzoyigenda ko turi umuntu umwe. Aho niho mbona yuko la solution yoba trouvé, kandi turabyemeye en tant que administration. Tuzogira iyo recensement à partir de demain, baze tubarecense, hanyuma muce mutwautoriza tubahe une autorisation spéciale yo gusekira moyennant ako gakarte kazoba katanzwe après ce recensement. Nibwira ko iyo niyo yoba inyishu y'ibibazo by'abatunze igihugu rero n'inyishu kuri ayo masosiyete afise ibikoresho byo kunguruza abakozi babo. Natwe bemeye turimo nababwiye ko turafise amapikipiki yunguruza abashoferi baje kudekoza abaseruja. Aho niho rero tuba turiko turagenda mu gutungana bwiza, naho nobona gakiriza umushikiranganji.